Ego turabara mu kigenzi namwe bagenzi ba Ashali TV mubandanya gukurikirana ibikorwa byacu turiko turabagezaho muri kino muri uno mwaka umwaka wa 2021 by'ukuri twifuje yuko twogira iyi exclusive interview kugira ngo mbure dushyire ku mugaragaro ibikorwa byacu mbure kuri bamwe bariko baguma bandika commentinga mu mafoto turiko turashira ko muri kino gihe bisa naho umenga turi ku kivi ngabo je no vuga yuko turi ku kivi nkuko mubibona timu yose nubwo duhejeje duteba tuva gitondo turi mu kazi unubwo dusa nk'abantu bari barangije duhejeje gukora ibikorwa ubwo rero bamwe bamaze gutaha timu nzima iri kwije rero nkuko je mubizi magaze ngaha nk'userukiye Ashali TV nitwa Niyonkuru Ali abandi basanzwe bamenyereye basanzwe bamenyereye izina rya Ali Ibn Daoud aba rero ndi createur wa Ashali TV rero abandi reka tubahe akajambo kugira ngo tugire ico tuvuze nkumbure turaza kubabwira tugorane twinshi dukunze guhura natwe iyo turimo iyo turi mu bikorwa nyine reka dutangure tubona ngaha twabite Estera irakoze amata basimuje natwe turagusubuje wowe tumwiki amajeni kwa ishura bishare abadamukije abakunzi ba Ashali TV komeza gukurikirana yego ntama nitwa Maître Ryan nkaba nkunda cyane abakurikira ibikorwa bya Ashali TV ndabakunda cyane kandi ndabarukije tubagire amahoro sawa yego nawe tumwiki cyane twakunda bamwe wa Ashali Group asaba abakurikira ibikorwa byacu ko biza gukurikirana yego yanaje nitwarudia Bakari yes okay nkuko rero mwagerageje kumva team ni nini ya cyane gose aha turiko turabona twovuga yuko ntibashika n'igice cyawo hariho abandi bamaze gutaha mugabo twavuze duti abahari turaza kugerageza mumure kubaganirira kuri bimwe bikunze kuduhanga iyo turi mu bikorwa nk'ibi kugira ngo nejo bundi duhuye n'ikibazo les fans abadukurikirana nimuze mu bitahure ukutariko rero reka ntangure n'icyambere abafans bacu bakunze kubona ikira cyambere na cyane mu guteba gushira kigikorwa kenshi birakunze gushika tukabura ibyuma rero ibyuma dufise turacyatira usanga dukura ibyuma hariya araho dushika sur terrain twaronya kamera tugira dutangure gushuta ukaza wumva ati na kamera yacu turayishaka wumva biba ngombwa yuko dusubiza kamera cyangwa ugasanga twaronse kamera tukabura umuti gacare bituma rero habaho hotel adasanzwe ubwo rero twaca tuvuga duti mugure Imana umusi yabishatse umunsi Imana yavuze bati harageze rero ko muronka namwe icyuma kiwanyu nizere yuko tuzobaryohera ariko mugabo nubwo biruko tuzogerageza kubaryohereza mu nzira zose zishoboka itwicaye kuko dukora ijoro n'umutaga kugira ngo tubandanye tubaryohera ni muri ya ntumbero rero y'umwe wese na cyane twebwe imikangara mwese kwironderera akazi kuko nta kazi umwe wese nuko akrea akazi ashobora gukora nkuko mubibona abantu benshi barafise impano mugabo impano bakazitwara hatariho ushobora gusanga umuntu afise impano yo gukina film mugabo ugasanga impano yiwe ariko arayitwara nko gusudira rero iyo impano yawe umaze kumenya impano yawe niyihe nuko impano yawe ubishira ku mugaragaro ukayereka rero impano yawe nibwo butunzi bwawe twebwe rero twaje kwisangamo twaje kwisanga dufise impano yo gukina film icyo gituma mubona aha twe twabigize umwuga ntabwo bikiri mu rufurifuri ntabwo bikiri mu kinyegero ahubwo tubishize ku mugaragaro kugira ngo uwo wese yifuza kudufasha yifuza kudusupport mu bikorwa byacu ahabwe ikaze kugira ngo ashobore kudufasha kuri ubwo rero
reka dufashe duhe ijambo mbure kuba ari we wese yumva yuko hari ikintu ashobora guterera ashobora kubwira abariko baradukurikirana kuri Ashali TV na cyane cyane ku ngorane nyinshi dukunze guhura nazo, kuko muno munsi twashize iki gikorwa hari abantu twabonye hajya bavuga ati mwebwe turabakunda ariko mugabo ibikorwa byanyu ntabwo mukunze kubiba. Nkuko nababwiye duhura n'ingorane nyinshi zitandukanye. Hari aho duhura n'ingorane zo kubura umukinyi agatangura igikorwa ntakimara. Rero ugaca usanga tumaze igihe kirekire turiko turamurindira kugira ngo ashobore kuboneka, kugira ngo igikorwa dushobore kukimara. Rero tugaca tugwa mu ngorane z'uko onye. Rero kuri ubwo rero uriko uradukurikirana kuri Ashali TV ukabona utugorane tubaye nk'uku, uradutahura ntuzuduce intege, kubera ko hariho commentaire zimwe zica ziduca intege. Hari abantu bya badakunda ama commentaire acanye intege. Rero comment yawe nziza ni duha ingufu, courage, turabakunda rimwe mube bizati wapi turaducika intege, siko? Rero kuri ubwo muze muradutahura, duhura n'ibigeragezo byinshi cyane iyo turi muri kano kazi. Hari aho imvurirwa, hari aho tubura itara, hari aho tubura location, ubu bintu biragoye. Hari aho ugenda gusaba location bakakubwira ati kugira ngo tuguhe location utanga amafaranga, ukamuzire natwe ngaha mu Burundi umugabo film ntaburagira kuri rwa rwego rwo hejuru cyane, acari hasi cyane. Ni ibintu turiko turagerageza kumenyereza mu bantu kugira ngo babitahure. Kuri ubwo rero muzoze muragerageza kudutahura iyo duhuye n'ingorane z'uko, mwongera kandi munadusabira ku Mana ibandanye tuje imbere muri kino gikorwa twatanguye, natwe dushobore gutera imbere nk'abandi, dukore ibikorwa byiza nk'abandi, dukore wanashaka gusumbiriza ibikorwa by'akarorero. Kuri ubwo nizere yuko umutahe wa mbere nguza mbere nuko turi kumwe na mwebwe muri muradukurikirana, turi kumwe na mwebwe muriko muradufata mu mugongo, mugerageza kuduha ingufu nyinshi zishoboka kugira ngo dushobore kubandanya kino gikorwa. Kuri ubwo rero mbure hariho nk'utugorane twinshi bashobora kuba barabonye nabo nyine ubwo bati twebwe turabona iki kintu buriya abafanzi bacu tutakibabwiye barashobora kuzodebukirwa kubona umenga ntacyo tumaze ntaki, ariko mugabo mbure agiseruye kikaza kugira akamaro. Kuri ubwo rero sinzi ko bari bufise icyo yongera ko kwinshi. Ego nkuko nababariye ni Maître Ryan, nababariye yuko abakunzi bakurikira Ashali TV ndabakunda cyane. Hanyuma abakunzi baba bakunda Ashali TV company, muri bo uwo bafise icyo ashobora gufasha cyo guterera, na cyane cyane ku bijyanye na kamera, kuko kamera ndikunda kutugora cyane, dukoresha kamera y'abandi bantu baba badukijije. Hari igihe duvuga ati umunsi uri izina tuzoshootinga mugabo kamera ugasanga barayikeneye. Ni ukuvuga rero nk'umukunzi wa Ashali TV iyo afise umutima wo gufasha cyangwa umutima w'urukundo, umuryango uruguruye, ashobora kugira icyo aterera kinini cyangwa gito, kugira turabe yuko tubandanye dukora umuti, twabana dukora ibintu bishimishije, umuntu wese akashima ibikorwa dukora. Ingufu rero zirakenewe, buri muntu wese afite icyo aterera Ashali TV company. Twe turi ngaha ku bwanyu, tubandanye tubakorera umuti, ariko naho tutararonka kamera yacu tuzoba dukora buke nyene. Izo za umwanya turashobora kupostinga film nko mu ndwi rimwe cyangwa kabiri, ariko tumaze kuronka kamera yacu tuzoba turabahereza ibintu buri munsi ku mwanya, kandi muzobyishimira. Abakunzi ba Ashali TV turabakunda cyane. Yego, reka n'ubundi rero ngaruke rero kuri icyo yavuze, na cyane cyane cyo gupostinga amafilme. Hariho abantu bakunda soma comment zanyu bazirangiye cyane, mbwa hariho izindi comment cyane numva mbabaye rwose kuvana nuko acangira ikigumbagumba cyo kugira ngo ndabashikirize mbega biva ku zihe mpamvu.
turiko turashirako filme ntonto, filme zishobora kuba zimara amasaha nk'abiri, mugatwe tukaca tuzigabura tukagira iminota 22 cyangwa 25 bivanye n'ukungene harimo action. Rero ivyo tubigira kubera iki? Ntituraronka bwa buryo bwo gukora seri. Ajyaho nimwabona umuntu ariko arakora seri, filme ya seri, muramukura ishapo buriya bari umuntu w'umugabo, ari umuntu akomeye cyane. Ariko natwebwe turiko turagerageza uko dushoboye kose kugira ngo dushobore kubategura seri, kuko ntitwasigaye inyuma. Avuze biti ntitushobora gutangura seri tukiri muri ibintu byo gutira ibyuma, bisaba ko dutangura seri kuyishikiriza abantu ikajya ku mugaragaro dufise ibyuma kugira ngo ntihaze hagere aho tugera ahantu ngo dukwame. Niyo mpamvu rero uko murabona turashobora gushyira ko filme igeze ku bice 4 turayihejeje, dutangura iyindi filme, batangura filme kugira ngo igire. Hanyuma hariho n'utundi tuntu tugenda turashira ko pembeni ku ruhande, nk'utuntu tujanye na comedy kugira ngo tube turanonora imbavu. Aho ibyo byose tubikora kugira ngo tube turagira icyo twokwita to motive YouTube kugira ngo ntiryame, kugira ngo abantu babandanye babona yuko tuhari turiko turatrava turakora. Icyo kintu rero mukaramuka mukibonye, mukabona tubonye turabashire ko filme yamara kugenda, yamara kugera ahantu tukaba turayirangije, ntimuze mu bifati nk'uko umenganya ibintu by'ivyaduka. Nibisanzwe nuko turiko turitegura na cyane cyane mu kugira ngo tubashikirize ibintu bisukuye, ibintu bimeze neza. Kuri ubwo tubasaba yuko mutocika intege ahari hose, tubashikirije agafilme kariko kose, muze mukakirana ubweze, mukakirana amashimwe, mukakirana umutima mwiza, maze kaze kabaryoheraho muri hose, bishobotse mugahe n'abagenzi, kuko hajya nta ntererano ya mbere ikomeye nko gufata ibikorwa byacu ukabihereza umucuti, ukabihereza abantu benshi batandukanye kugira ngo nabo nyene babandanye kugira gute, babandanye baryohewe. Icyo kintu niyo ntererano ya mbere, je nuvuga yuko ari intererano ikomeye cyane gose. Kuko rero twariko turayobwira rero ibyo bintu ntibize bibaca intege, tuzobikora nk'uko kwezi kose, mugabo twitege nko mu kwezi kwa kabiri ko tuzabitanguye kubahereza seri. Turonka kamera tuyibura, tuzoguma dukora seri kubera ko niyo ntumbero twihaye, kandi twihaye intumbero yuko mu gihe gitoya tuzoba natwe twamaze gufata umurindi nk'abandi bose bafise. Kuri ubwo rero turabashimiye cyane, reka ndamuhe ijambo yundi umwe kugira ngo turangize ikiganiro cyacu. Ikiganiro intumbero yacu kwari kubashikiriza kumbure kuri bijye bibazo mwaguma mwibaza ati abantu barakina filme ntibayiheza, ntibagira bimeze ukwa ibintu nkene ibyo bone murumva ngo ntibayihejeje, bayihejeje nabi, bari kwiheza nk'uko. Duhura n'ibigeragezo byinshi, hagiye tubura umwacteur akagenda ruguru cyangwa akigendera ahandi hantu, twe tugaca dusigara muri izo ngorane z'ubu. Kuri ubwo rero Biramon ijambo nawe tuce kugira ngo turangiza ikiganiro cyacu. Biramon ashaliku, so byinshi nta byinshi novuga kuko ibisa nka bikuru byose babivuze, kandi n'ibijya nyine babigejeje. Ngerageje nko kuvuga mu camake ku bijyanye na kamera, turaronka kamera yacu tugenda gukora cyane n'ibintu bijyanye no swate mushobora mutujya imihari muvuga ati kubera iki nga postinga anytime, mugabo twihangane ibiri imbere birahinda. Imana igiye kubikora, kandi naho twakwishigana tutari kumwe namwe. Mwumvise ingorane zacu, dufashe kandi cyane. Hama nkabasaba gukurikirana cyane Ashali TV umwanya wose, aho muba muri hose, turabakunda cyane. Okay, reka rero tubashimire mwese mwagerageje kuba natwe kuva ku ntango ya kino kiganiro gushika ku iherezo. Turabakunda cyane, kandi natwe turizeye yuko mukunda cyane hamwe hose muherereye. Nkuko nabibabwiye kuva mu ntango, je banyitwa niyo Ali, nkaba ndongoye
ishirahamwe HD TV ni ishirahamwe rihurikiyemo abantu bose, abakuru, abatama, mucamake, idini ridafiteni, ishirahamwe ridakumira. Ni ishirahamwe rihari kugira ngo dutezanye imbere twese twiteze imbere kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu. Kuri ubwo rero turabakunda, twongera kandi tubasaba mwese muri ko mwadukurikiranye nimutari bwagire subscribe aho hasi kuri ubwo rukengeri rwa rouge, kuri ubwo rero ufyondeko hanyuma kugira ngo dushize ko video zacu uzohora uzuribera wa mbere kuronka video zacu. Kandi rero ntibibagire gusigaho commentaire yawe nakajya ka like gatoya kari hajya imbere kugira ngo ibintu bibandanye kuba amavuta. Kuri ubwo rero turabakunda cyane. Ciao ciao, bye bye.